Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa mu mutekano aho ibintu byifashe nabi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho nzego z'umutekano zivuga ko umwanya n'umwanya hagaba igitero gikomeye cyane gikomoka mu gihugu cy'u Rwanda ariko benshi bakabona ko ari remetanya rikomeye cyane ririko rirakorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo yerekane ko u Rwanda ari umwanzi ukomeye kandi yerekane ko ingingo yafashe yo kugara imipaka igihe cyari kigeze ariko benshi mu Barundi bakavuga ko ibi bintu nibiba Perezida Evariste Ndayishimiye azaba ashize iherezo ku butegetsi bwiwe kuko Abarundi isinzi baramaze kurambirwa Perezida Evariste Ndayishimiye kandi barabona ko ataho ashobora gushikana igihugu cy'u Burundi. Twabateguriye amakuru menshi ahambaye cyane arabana n'umutekano aho ibintu bigiye kuba bibi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko inzego z'umutekano ziriko zirakora ibikorwa bikomeye kandi biteye ubwoba. Iyo byose nyine bikaza byerekana ko atamutekano uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gihe abasoda bagakwiye gucongera umutekano benshi bibereye mu gihugu ca Kongo aho bari guca amafaranga ya Perezida Evariste Ndayishimiye aho bari gupfa ku bwinshi akaba ariyo mpamvu Abarundi isinzi bafise ubwoba bukomeye cyane bakabona ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa n'umunyamabanga mukuru umugambi ku butegetsi Reverien Ndikuriyo akaba yarabivuze aho yabwiye imbonerakure ko zigomba gukora ibishoboka byose zigatabara igihugu ariko igitangaje kinateye ubwoba nuko imbonerakure nazo zititeguriye kujya ku rugamba mu gihe zibona ko zicwa ku bwinshi kandi ntagire n'ico igihugu kimarira imiryango yabo. Byose nyine bikabivugwa n'imbonerakure zivuga ko zititeguriye gusubira gupfira muri Kongo kandi ko zititeguriye kurwana n'uwaza wese gutera Uburundi kuko atanyungu babibonamo mu gihe bazi neza ko igisoda cy'u Burundi kimaze kononwa bikomeye na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru menshi twabateguriye arabana n'umutekano turaza kwibashikiriza mw'idonido ry'amakuru tubabwire n'indi nkuru ibabaje kandi iteye ubwoba iri kuvugwa aho umushingamateka Gatorwasa arongoye umugambwe seneri umugambwe uza imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ari guhigwa buhongo na leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye kuko baramufisiye ubwoba ko mu matora yimirije imbere mu mwaka wa 2025 na 2027 azabatsinda amatora kandi bakabona ko ibara ryaba riguye Agatorwasa ashikiriye intebe isumba izindi ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko bose yahita abashengeza imbere y'ubutungane kuko barahemukiye Abarundi ku rugero rutarigera rubaho. Akaba ariyo mpamvu abategetsi bakomakomeye barimo na Perezida Evariste Ndayishimiye bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamugandagure. Murazi ko bamaze iminsi bamutega amasanganya ariko Imana igakinga ntagire ico aba none bateguye ibintu bikomeye cyane aho bateguye isanganya rikomeye cyane kugira ngo rize guhitana ubuzima bwiwe n'ibyanga bamusange mu rugo iwe. Byose nyine bikaba biriko birategurirwa mu biro bya Perezida Evariste Ndayishimiye aho Abarundi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye nakora ikosa ryo kugandagura Agatorwasa ibara rizaba riguye Abarundi bose bazahita bahagaruka bakajya mu barabara bakamwamagana kandi akazahita ashirirwaho umutahe mpuzamakungu kuko azaba arenze umuronko mu gihe Abarundi batari bake bari biteze ko Agatorwasa ariwe uzaza kubakura mu ngorane bamazemo imyaka myinshi guhera mu mwaka wa 2005. Akaba ariyo mpamvu kubera kumutinya abategetsi bose bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bahitane umushingamateka Agatorwasa kuko babona neza ko igihe yaba ashikiriye intebe isumba izindi ngaha mu gihugu cy'u Burundi yahita bashengeza imbere y'ubutungane. Ni byinshi twabateguriye birabana n'umutekano wa Agatorwasa ndetse n'ibiriko biravugwa mu mutekano w'igihugu cyose. Byose nyine tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wica ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo koreshezeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Umutekano w'umukuru w'umugambwe seneri urabangamiwe ku rugero rutarigera rubaho. Hoba hariho harategurwa igandagurwa ryiwe nyuma yamaze kuburizwamwo. Itegurwa ry'igandagurwa rya Honorable Agatorwasa ryoba rigeze ku musozo nk'uko biraye bishizwe ahabona na Aime Magera aho nyine avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye nakora ikosa akagandagura Agatorwasa azahita ashirwaho umutahe mpuzamakungu kandi ko n'Abarundi bazahita bajya mu barabara bakamwamagana kuko azaba agejeje ku musozo ubutegetsi bwiwe. Mukibuka ko bagerageje kumugandagura inshuro zibiri kose mu buryo bw'amasanganya y'imodoka ariko Imana igakinga. Nk'uko Aime Magera abandanya ashira ahabona iyo nteguro igayitse amenyesha ko kuri uyu wa gatatu hariho abakomando bishikiye ku rugo rwa Honorable Agatorwasa
barahazunguruka. Ibyo byose ni mu ntumbero yo kwiga uko hameze mu ntumbero yo kuhaperereza neza kugira ngo bazabone uburyo ki bamugandagurira bamusanze mu rugo iwe mu gihe iby'amasanganya bizaba byanze. Abandanya avuga ko abagize umurwi ujejwe gukora iryo bara bagizwe na Generali Muyenge Alexandre Batazira Manarexi asanzwe atwara igipolisi gicungera inzego apayi, umupolisi azwi nka Ndundi hamwe n'uwitwa Jonas. Akaba ari we nyine bariko barategura umugambi ugayitse, akaba ari bagiye gukora icyo gikorwa, bakaba baranahawe amahera menshi cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'atwara umugambwe. Babona nyine ko igihe Agathon-Rwasa yabashikiriye intebe isumba izindi, ibara ryaba riguye ko bose ahita bashengeza imbere y'ubutungane. Inama ya nyuma yo gushira mu ngiro ubwo bubisha avuga ko yabereye kuri Perezidansi kuri uyu wa gatandatu itariki 20 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024, aho iyo nama yari irimwo na batatu muri babahemu 10 seneri baherutse kwitandukanya na Agathon-Rwasa. Abo nyine abo bahemu akaba arimo Ndayisenga Bernard, Hakizimana Leopold, Hatungimana Godebereta ndetse n'abandi benshi cyane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bariko barategura igandagurwa ry'umushingamateka Agathon-Rwasa. Nk'uko Aime Magera abivuga, amakuru yizewe yakuwe mu byafundikiwe muri iyo nama ya nyuma y'iyo nteguro mbi bapfunditse ko ubwo bubisha bwari gukorwa kuri uyu w'Imana itariki 21 ukwezi kwa mbere 2024, iyo bitamenyekana bugashirwa mu ngiro kukurikira bari guteza isanganya. Honorable Agathon-Rwasa agiye gusenga mu kumutega imodoka mu buryo bwo kumukupa priorite, guca umukomando yateguwe agahita amurasa amasase menshi cyane. Magera akibutsa ko Generali Neva n'abamwegereye ko kumena amaraso atariyo nyishu ibibazo bya politiki, ariko ibiganiro niwo muti ugomba gukorwaho kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamwegereye bahitemo kumena amaraso kuko umwanya n'umwanya bayabazwa. Ikindi ko iryo bara riguye isanganya bahita Ikindi yavuze ko iryo bara riguye icyaba gisigaye ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye yakisanga yashiriweho umutahe mpuzamakungu amaze agafatirwa ibihano nka Bunyoni, byose nyine bigakorwa kugira ngo bamwereke ko ibintu yakoze ari ibintu bibi cyane. Aime Magera asozera ahanura abahemutse muri seneri ko boreka kwifatanya n'uwo wese ashaka gusesa amaraso, ahubwo nyabuna bashingiye umugambwe wabo guco bazokwitabe amatora ya 2025 na 2027. Ibyo bizobatera agatege kuko bazoba bagize ico baterereye mu gutsimbataza demokarasi mu gihugu cy'u Burundi iboneka ko yononwe na leta ya CNDD-FDD. Imana ishikane ikomeze kurinda umukuru w'umugambwe seneri umushingamateka Agathon-Rwasa, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye n'abariko baramufasha bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bahitane ubuzima bwa Agathon-Rwasa. Ariko abarundi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye naramuka akoze iryo bara nabo bazahita bajya mu mabarabara bakamwamagana na rijya babona ko ataho ashobora gushikana igihugu cy'u Burundi. Ibyo bibaye mu gihe Aritsini niteretse aherutse kwagiriza Rwasa ko akorana n'imitwe yitwa n'imihari y'iterabwoba, ibyanenzwe n'abarundi batari bakeya. Ubuhoho seneri Agathon-Rwasa yagirizwa gukorana n'imihari y'iterabwoba. Ikete ry'umushiranganje Martin niteretse ryo kwa 17 ukwezi kwa mbere 2024 kuri Agathon-Rwasa, umukuru wa seneri, umukuru w'umugambwe seneri ukanuserukira imbere y'amategeko. Kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa mbere 2024, Honorable Leonce Ngendakumana yarandikiye abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Ubuseruko, ibindi bihugu be n'abatwara amashirahamwe mpuzamakungu abikora yita intumwa y'ishirahamwe ritazwi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Iryo kete riherekezwa n'urutonde rw'imigambwe n'amashirahamwe ya politiki agize iryo shirahamwe riharanira gusubiza iteka amasezerano yarusha. Muri urwo rutonde rwasanzwemo umugambwe seneri. Kubw'ibyo umugambwe seneri n'abawuserukira imbere y'amategeko bategerezwa kwemera inkurikizi zo kwifatanya n'imirwi y'iterabwoba igize iryo shirahamwe ritazwi n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi. Iryo kete rya Martin niteretse ryahawe ikopi umushiranganje w'ubutungane, umushishizamanza mukuru wa Repubulika, umuyobozi mukuru w'igipolisi n'abandi bategetsi benshi cyane, byose nyine bigakorwa mu ntumbero yo
kugira ngo bazate agatorwasa mu mvuto mu gihe bizaba bibananiye kumugandagura. Ibibazo bitangaje. Iri kete umuntu arisomye aribaza ibibazo byinshi cyane. Ikete ryanditswe na Leonce Ngendakumana ariko buno butumwa bwarungikiwe agatorwasa kubera iki? Niko iryo kete riravuga seneri mu rutonde rw'abagize iryo shirahamwe riharanira gusubiza iteka amasezerano yarusha ariko nta na hamwe hari umukono wa agatorwasa. Kubera iki umushiranganje atatumye ko agatorwasa ngo abanze amubaze ko by'ukuri seneri arongoye irimwo muri iryo shirahamwe? Kubera iki Martin Niteretse yihutiye kumenyesha ko himirije ibihano bikomeye atanumvirije seneri? Leta y'u Burundi nta rutonde irigera ishiraho rwerekana amashirahamwe n'imigambwe twita imirwi y'iterabwoba. None umurundi araheza akamenya gute abo kizira kuvugana, kuja hamwe canke kwandikira hamwe ikintu gisaba ineza y'igihugu? Ni bande mu bagize iryo shirahamwe riharanira gusubiza iteka amasezerano yarusha leta ndayishimiye isanzwe ifata nk'imirwi y'iterabwoba? Mbega ni ryari umuntu yagirizwa kwifatanya n'imirwi y'iterabwoba mu gihe atamugambi na mutoya basangiye ujanye n'ibikorwa by'iterabwoba? Gusaba ko amasezerano yarusha asubizwa iteka coba gifatwa mu Burundi nk'igikorwa c'iterabwoba? Ubwo ntihakenewe itegeko ritomora neza mu Burundi ibikorwa byitwa iby'iterabwoba ku buryo umurundi wese azoheza akabyirinda? None umushiranganje wese azoza arabyuka yadukana ibyo we yita ibikorwa by'iterabwoba? Mbega abakuru b'ibihugu bandikiwe iryo kete nabo nyine bafata ko ico ari igikorwa c'iterabwoba gikwiriye kugwanwa mu karere? Ko iterabwoba rigwanwa mu isi yose, leta y'u Burundi yoba igiye gusaba amakungu kugwanya iterabwoba rivuye kuri iryo kete? Ibintu biriko biraba birateye ubwoba kandi biraboneka ko bifise icyo binyegeje. Mu Kirundi bavuga ngo inyendamuvano ya ndyogo yaciye mu ntege ngo wicare meneke uhaguruke meneke. Ubu ni igiki umugambwe seneri woba usigaye urekuriwe mu Burundi? Kuva hari abanywanyi bakeya b'uwo mugambwe bandikiye umushiranganje Martin Niteretse ko batemera agatorwasa, ibikorwa byose by'umugambwe byarahagaritswe. Ingoro z'umugambwe zirabomorwa, nta matohoza akurikira, ahubwo umukuru wa CNFD aca abiha insiguro yitwengera cane. Umukuru w'igihugu nuko abanywanyi ba seneri hirya no hino mu gihugu babandanya guhagarikwa ku bintu bidafashe. Seneri ni umugambwe ugira kabiri mu gihugu, ni kizigenza w'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Icirwa demokarasi ntikibaho mu gihugu kitagira umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'umugambwe ufise ubutegetsi. Mu bihugu demokarasi ikomeye abategetsi ntibarekuriwe kwivanga na gatoya mu bikorwa by'umugambwe batavuga rumwe. Iyo atampande zibiri za politike zikomeye ziboneka zihanganwa kandi zigahabwa ububasha bungana, umunyagihugu nta mahitamwo aba agifise, demokarasi ntiba ikiriho. Ikiboneka co nuko intumbero ya leta ya CNFD ari uko mu matora ya 2025 azogera seneri itakiri umugambwe uhagaze agatorwasa atagifise umwidegembyo, aho nyine ashobora kuzaba yaranagandaguwe, kuko nyine ibintu biriko birategurwa birateye ubwoba. Ubwoba bwose bwa CNFD buva kuki? Kuko bano bantu bahora batsinda amatora, ni gute woba uziko ushigikiwe n'abanyagihugu benshi ariko ukabuzwa amahoro n'umugambwe utakirekuriwe no gukora amanama? Hagati aho umugambwe Frodebo wamaze gutangaza ko ibyanditswe na Leonce Ngendakumana bitaraba uwo mugambwe. Ndagize nibutsa ko demokarasi ari iyacu, ibigize demokarasi dutegerezwa kubigwanira twese, ntabwo ari ikibazo c'iyo migambwe iba iriko irahanwa. Niyo umugambwe umwe woshobora kwiganza ugafuta abo bahanganwa by'ukuri, demokarasi izoba ifuzwe mu Burundi. Niyo mpamvu bino bintu bituraba twese, ariko abarundi bakavuga ko igihe Perezida Evariste Ndayishimiye azaba akose ikosa ryo kugandagura umushingamateka agatorwasa, nabo bazahita bamukura ku butegetsi. Narirya babona ko igihe kigeze kugira ngo akurwe ku butegetsi, kuko ntibabona neza icyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ngaha mu gihugu c'u Burundi.
Tuvuye kuri iyo nkuru amakuru yacu tabandanize ku nkuru irabana n'umutekano aho imbonerakure zivuga ko zitazasubira gupfira muri Kongo kandi abanyagihugu bakaba batewe ubwoba n'ibyo bariko barabona ngaha mu gihugu c'u Burundi aho abanyagihugu bafise ubwoba ko umwanya n'umwanya haba ibitero bikomeye cane kubera ukuntu babona inzego z'umutekano ziriko zirigenza muri no minsi ibyo ariko bikaba biri kuba mu gihe igisoda c'u Burundi kivuga ko atabasoda gifise aho nyine nta wagishaka kujya mu gisoda abenshi bakaba bari gutoroka igisoda abasigaye bakaba bari hanze y'igihugu aho bari kurwana na M23 bamwe bakapfira ku bwinshi umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi akaba aherutse gusaba imbonerakure gukora ibishoboka byose zigatabara igihugu ariko imbonerakure nazo zikavuga ko zitazagumya kwemera kumena amaraso yazo ku bintu bidafashe imyemenyerezo ya gisoda igirwa n'imbonerakure irateye ubwoba abanyagihugu kuva mu gatondo ko kuwa 19/0 abanyagihugu baba hafi yo ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoki uraruko bushira uburengero bw'u Burundi barumvise urwamo rw'amasasu amakuru dukesha abanyagihugu avuga ko ari imbonerakure urwaruka rw'umuhari w'umugambwe uri ku butegetsi rwariko rurigishwa gukoresha ibigwanisho binini inyuma y'iminsi myinshi bari bamaze mu nyigisho zikomeye cyane abarongoye gisoda n'intwaro barahakana ibyo bivugwa birometero bitatu uvuye ku mugwa mukuru w'intara hari aho barasira ku musozi wa Gashemere muri komine ya Rugombo kuri uyu wa gatanu abanyagihugu bagumye mu mihana yabo umunsi wose kubera urwamo rw'amasase bari bariko barumva bakikeka ko ari abagizi ba nabi baba bamaze kwinjira mu gihugu mu gihe n'amakuru ari mu banyagihugu adahumuriza amakuru dufise avuga ko imbonerakure zari zaje ku bwinshi zariko zirigishwa ubwa nyuma gukoresha ibigwanisho biremereye ni nk'ukwatirwa kugira ngo barabe ko abo bigishijwe bazoshobora gutunganya imirimo bagiye kubarungikamo muri Kongo ku rugamba aho bagiye kubarungika gufasha abasoda b'u Burundi bari kwicwa ku bwinshi na M23 akaba bagiye kubarungikayo kugira ngo nabo nyine babafashe ku rugamba ariko zombonerakure zikavuga ko zigiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane kandi bakavuga ko batiteguriye kugenda umwe wese ategerezwa kubanza gupimwa tukaba tubikesha umusoda w'umurundi yakukurutse asanzwe ari mu bigisha amakuru ava mu mbonerakure avuga ko atashaka morale urwo rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rufise badushira imbere iyo tugeze ku rugamba muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bikavugwa n'imbonerakure zibabazwa cyane n'ibyo bariko barakorerwa na leta bitwa ko bari mu mugambwe wabo avuga ko ari ubutumwa bwa mbere bugoye amaze kubona harabye gitigiri c'abagwa ku rugamba muri bagenzi biwe barungikwa muri Kongo muri iyi minsi imbonerakure nyinshi zirababazwa n'ukuntu izija kwicwa kandi zidahembwa n'imiryango yabo ntishumbushwe iyo babapfuye ukurira imbonerakure nawe nyine ntahisha amakenga afise bategezwa kuduhemba nk'abasoda bakaduha n'uturusho tumwe nabo kuko dukora akazi kamwe niko abibona kandi akavuga ko ari nabo bajya imbere ku rugamba bigatuma bicwa ku bwinshi Kagame Bizoza ntavuga ko ari imyimenyerezo y'imbonerakure ico kibanza gitegurirwa ibikorwa by'abasirikare ndasabye abanyagihugu batekane ni ibintu bisanzwe niko yavuze abahumuriza akavuga ko ari ibintu bisanzwe ariko bikabizwe neza nyine ko ari imbonerakure ziriyo umwe mu bategetsi bo mu gisoda c'u Burundi FDNB akora muri ako karere yavuze ko ari ibikorwa bisanzwe by'igisirikare yaririnze kugira ico avuze ku nyigisho z'igisoda zihabwa imbonerakure zitanzwe na bamwe mu basoda b'u Burundi muri iyi myaka ibyegeranyo byinshi by'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike muri Kivu y'uburaruko baremeje ko babona imbonerakure ziri mu basoda b'u Burundi kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iriyo iva mu Burundi ibyo n'uruganda rwacu rurabyemeza kuko imbonerakure ziri ku bwinshi muri Kongo imbonerakure zagirizwa ububisha bwinshi bikaba bihakanwa n'abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi uhereye ku munyamabanga mukuru wawo Reveriyano Ndikuriyo mugabo bose baremeza ko urwaruka rw'umugambwe wahoze ari umuhari urwanya leta bafasha mu gucungera imbibi z'igihugu n'amarondo yo mwijoro
nk'uko abasoda babikora n'abapolisi ariko abarundi batari bake bakabona ko izo mbonerakure zikora amabi menshi atandukanye ariko bakavuga ko impigi bazihabwa n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi harimwo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo aho benshi bavuga ko imbonerakure ari nawe ziriko zirakorera muri no minsi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.